Reka rero subire ndabaye ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi shene yanyu imwe rudende ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, amakuru yo kugenekerezo rya 13 Munyonyo uyu mwaka, akaba ari amakuru na cane rero haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kurabira hamwe kubijanye n'ikete uyu Hussein Rajabu yoba yandikiye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye. Turaza kurabira hamwe ibikubiye muri iryo kete, ese riravugwamo ibiki, turaza kubigereka ko byose ku buryo bw'idonido. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru, turabira hamwe imwe mu mitego ibiri ya Petero Buyoya yavuye ifata Hussein Rajabu, ndetse murabizi ko yajanwe mu mpimba. Ese ni gute umuhari Forebu uhagaritswe uko guhangana kwa Petero nk'uburi kwa ba Petero babiri ndetse na Hussein Rajabu kwarangiye gute? Ibi byose n'ibindi turabigaruka ko mu kanya ku buryo bw'idonido. Reka mbaye ikaze rero mu makuru yacu ku buryo bw'idonido, tugiye guhera ku nkuru ivuga ko kuri uyu munsi hoba hari igenekerezo kuri igenekerezo rya 13 Munyonyo y'umwaka, hoba hari ikete ridasanzwe Perezida Evaristo Ndayishimiye yandikiwe na Hussein Rajabu, kandi harimo aramuteguza ko agiye gutahuka mu gihugu ciwe c'amavuko, ariko hakamugabisha avuga ko ntiyamara gushika mu Burundi ngo bitazokongera korohera Perezida Ndayishimiye, kandi ngo binanashika ko ashobora guca atembagazwa. Ndayishimiye rero ubwoba bwamurenze, umutima wamukutse, ariko ribaza ukungene ico gihangange cahanganye na ba Petero babiri ngo we wenyene azobasha kugihangara. Ubwo rero abarundi mwiyubare mugabe kuko isaha n'isaha ibintu birashobora guhinduka mu gihugu. Naho mu yandi makuru reka turabira hamwe imwe mu mitego Petero Buyoya yateze Hussein Rajabu, ndetse yahavuye inamufatisha. Turaza kubigaruka ko byose. Inkuru yacu rero turayikesha ikinyamakuru Ejo Heza cyo kuwa 3 ukwezi kwa 6 2024. Inyenzi yisema ngujyorira umurundi w'inkoho. Uwo mugani waciwe na Hussein Rajabu, hariko avuga ko ibibazo Petero Nkurunziza yariko haratera abarundi kubwo ikiringo ca gatatu bizomugira ingaruka zikomeye. Mu ntahe yiwe Hussein Rajabu yavuze ko burya iyo benshi batazi uko atari azi, benshi batazi ivyo benshi batazi nuko atarazi cyane Nkurunziza, kuva asabirwa kuzanwa ku rugamba gushika aho yagizwe indongozi y'umuhari. Hussein Rajabu kubanza abaguma hafi ya Nkurunziza uko bamubona, nk'uko vyemezwa n'abari mu ntagoheka ku rugamba za FDD. Bavuga ko Hussein Rajabu yari indongozi yubahitse cyane ku buryo atari uwo ari we wese yapfa kumwegera kugira ngo hageraho yicarana na Nkurunziza. Uko abari begereye Nkurunziza baguma bamusigurira neza kwa Rajabu. Abo bahoze ku rugamba bemeza ko Hussein Rajabu ari we yafata ingingo zikomeye z'umuhari, ariko kandi akaba atashatse kuja imbere ku kwanka ko idini ryiwe Isilamu abansi barikoresha mu gucafuza CNDD-FDD, ko wari umuhari urongowe n'umwisilamu, umuntu have ngo witirirwa iterabwoba. Nico gituma rero akenshi cane yarungika abandi bantu bagaseruka aho we yari kuba ari. Ubwiwe Rajabu yavuze ko gutegura uko Nkurunziza azoserukira umuhari ngo mu biganiro vyo guhagarika intambara gushika aho aba umukandida wa CNDD-FDD mu matora ya 2005 ari abari begereye Nkurunziza bemeje ko atakabi kiwe. Nawe uwavyemeje rwose
yabaye Sylvestre Ndayizeye azwi nka Abdallah yahoze ari buramatari wa Karusi. Abdallah niwe yasumvya abandi kwegera Nkurunziza kuko bararaye ku buriri bumwe. Kuba hari amafoto yerekana Nkurunziza na Rajabu bari kumwe mu bihugu bitandukanye mu ngendo z'akazi k'umuhari, Rajabu yavuze ko byabaye inyuma y'uko amuhawe n'abamuzi, nawe acatangura kumujana kumwerekana mu bari inshuti zishika z'umuhari CNDD-FDD. Vyongeye kandi kwari ukugira batesha agaciro ingingo y'ubutegetsi bwa Petero Buyoya bwaheruka gucira igihano co gupfa Nkurunziza muri 1998. Hari kandi inkuru zivuga ko mu gihe ca Tanzania hariho umugenzo w'amasengesho ukorwa iyo bariko barasabira umugambwe CCM cyangwa se Chama cha Mapinduzi n'umukandida aba agiye kuwuserukira mu matora. Umugirwa woba warakorewe umuhari CNDD-FDD na Nkurunziza yategurwa kuwuserukira mu matora. Izo nkuru nyene ziravuga ko abari barongoye ayo masengesho bongoreye indongo za FDD ko hari ibimenyetso byerekana ko Nkurunziza ashobora kuzohemuka bageze mu gihugu. Amakuru yemezwa na bamwe mu bari indongozi z'umuhari CNDD-FDD ico gihe avuga ko bamaze kuvyumva bafashe ingingo yo gushira imbere umugambi w'amahoro kuko abari bawunyotewe bari benshi mu Burundi ndetse no mu makungu, na ibindi bakazobihinyanyurira mu gihugu. Iryavuzwe ryahavuye ritaha bagishika mu gihugu mw'ikoraniro rya mbere ry'umuhari CNDD-FDD ryabereye Igitega mu mwaka wa 2004, niho batangura kubona ishusho ya Nkurunziza batari bazi. Ico gihe yaragumutse ko atari we bagize umukandida, aca atoba ibikorwa byose vya CNDD-FDD. Iyo nyota y'umurima w'umuceri Nkurunziza yerekanye yo kuja hejuru y'abandi cari ikimenyetso nsimusiga ko umugambwe w'abagumyabanga ugiye guhura n'ibibazo bikomeye cane. Uwo mwina wa Nkurunziza niwo abari abansi ba CNDD-FDD bakoresheje mu kumwumvisha ko ari we akwiye kwama ku ngoma. Cari igiharuro c'ubwenge kidasanzwe c'abansi ba CNDD-FDD kugira ivyaha vyabo ntibizokwigere bija ahabona. Barondeye uko bagonganisha Nkurunziza Rajabu nk'uwashaka iyubahirizwa ry'amategeko ndetse na Nkurunziza nk'uwarazwa ishinga n'inyungu ziwe atitayeho amategeko, gutyo bigacafuza CNDD-FDD ikisanga hakuba urukiza yabaye icago ku Barundi. Mu ntahe y'uwo Rajabu yaremeje ko Major Petero Buyoya yari icabwenge idasanzwe Uburundi bwari bwaribarutse, ariko kandi aho igihugu cahombeye ari uko ubwo bwenge yabukoresha mu kuryanisha Abarundi kugira we n'akagwi kiwe bashike ku nyungu zabo. Amakuru kandi avuga ko Nkurunziza amaze guhemuka ibihangange vyahoze bigwana muri CNDD-FDD bashatse kumwihora kenshi, ariko Rajabu akabankira kuko uwo ngo yarazi ko Nkurunziza ari itara rihabwa umuriro n'imoteri ari we Buyoya. Byasabaga ko rero habanza kwigwa uko batandukanywa. Gutandukanya ba Petero babiri ni igikorwa cari kiraje ishinga Tana Hussein Rajabu kuko yariyo nzira yo gutorera umuti ibibazo by'u Burundi. Ubwa mbere vyarakunze mu mwaka wa 2014 bapfuye ivy'ibwirizwa shingiro mu nkuru twabahaye mu minsi yeze twarabibabwiye. Muri 2016 Buyoya yarasubiriye ararondera Nkurunziza amubwira ko badashize inguvu hamwe Rajabu azobafata vyoroshe narirya
yari ngo yasohotse ibohero. Inkuru zivuga ko bahavuye bemeranya kurengera ibibatandukanya maze ngo bagasubira gukorera hamwe kugira ngo barabe uko boshira hasi Rajabu. Amakuru avuga ko hari umugwi w'abanyabururi bari begereye cane Buyoya, ariko kandi bari bamaze kurambirwa uburyarya bwiwe, bibiye ibanga Hussein Rajabu ko ba Petero babiri basubiriye gukorana. Ico gihe bategekanya guhurira i Bujumbura mu mwaka wa 2017 kugira ngo bategure uko botega imitego ibikorwa vya Hussein Rajabu yarimo. Nawe nyene Rajabu yaciye abwira wa murwi w'ibihangange bo nzego z'umutekano witwa Cercle des Généraux wari ufise ihuriro bita Club de Démocrate ko ngo bokoresha ububasha bafise Nkurunziza na Buyoya ntibasubire guhura. Ivyo bihangange vyaciye bituma abajenerali batatu baja kwa Nkurunziza bamubwira ko bafise amakuru y'uko umwasi w'Abarundi imwe yabaheruka muri 1988 na 1993 bagira aze mu Burundi kandi atagenzwe n'amahoro. Bamubwira ko Buyoya yihenze agahonyora mu Burundi, baca bamutsinda hasi izuba riva. Ubutumwa nk'ubwo bwari bukomeye inyuma y'ivyari vyashikiye Generali Adolphe Nshimirimana ndetse na Generali Atanaze Kararuza kubuza ba Petero babiri gusubira guhura yari itsinze kubashaka kubogoza igihugu. Amakuru avuga kandi ko Buyoya abonye ko ivya Rajabu bitoroshe yaciye ategura umugwi w'abatutsi banyengeterewe n'amacakubiri bise Tutsi Power bo hirya no hino kw'isi. Mu kubegeranya, Buyoya yaberetse ingaruka mbi bazogira igihe Rajabu iyo bafatana igihugu akoresheje Forebu, abahenda yuko afise amakuru ko Rajabu azoca ahonya abatutsi kuko aribo ngo bafashije Nkurunziza mu kumwimbira icobo. Abibutsa kandi ko Rajabu afise umugambi wo kuzura abakoze mu gukurikirana ivyaha vyakozwe kuva kera, ko ngo n'uwoba atabikoze azosanga vyakozwe n'umunyamuryango wiwe. Gutyo rero ngo urwo ruhigi ruzobagirako ingaruka bose, arico gituma bakwiye kuja hamwe bagatesha Rajabu ntashike ku ntumbero ziwe. Abaguye muri uwo mutego bari mu bihugu bitandukanye vya Buraya, Canada na Amerika. Bahavuye batangura ibikorwa babihera mu gihugu c'u Rwanda. Imvo yatumye kandi bahera mu Rwanda nuko Buyoya yari yabahaye amakuru ko umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame ari somambike cane wa Hussein Rajabu, kuko ngo hari ibikorwa vyinshi vy'umuhari Forebu vyabera mu gihugu c'u Rwanda. Bakaba ndetse bari bizeye ko nibahagarara imbere ya Kagame azobakiriza yompi nk'umututsi mwene wabo. Amakuru kandi twarose avuga ko Kagame yagaye cane izo cabwenge z'abatutsi, ababaza ukuntu biyita icabwenge ariko bakigwaye umugera w'amacakubiri. Ababaza ukuntu bashobora gushigikira umuntu nka Nkurunziza ariko arasambura igihugu kirimwo bene wabo, bakagwanya uwushobora kucubaka kigagira ijambo n'igitinyiro mu makungu. Inkuru zivuga kandi ko abo biyita imfura z'abatutsi basubiye inyuma banyagiwe ku majambo Paul Kagame yababwiye. Buyoya niho yababwira ko Rajabu yarinze abananira kuryamika akiri mw'ishamba, bikabananira kumwica ari mw'ibohero yidegemvya azobarushisha. Niho rero Buyoya yababwira ko asigaje ikarata ebyiri zonyene zo gutembagaza Rajabu,
nizanka ibya Buyoya na Nkurunziza bizoba biheze. Imitego ibiri ya Buyoya. Uwa mbere, igikorwa ca mbere kwari ugusubira gutereranya Rajabu n'amakungu. Inkuru zibanga zivuga ko umuhari Forebu wari ufise umuhetsi Pare asanzwe ari umukuru w'igihugu akomeye muri EAC. Amakungu yari yamusavye ko yabera ijisho ku bibazo by'u Burundi kuko ngo yari asanzwe abizi kuva ku ntwaro ya Jean Baptiste Bagaza. Uwo mutegetsi wa Forebu harageze aho atanga icegeranyo mu makungu ko yahanuye kenshi Petero Nkurunziza akica amatwi. Hako abarundi bagwa mu yandi makuba ngo y'ubwicanyi, amakungu akwiye gutanga uburenganzira ababishoboye bagafata ibintu mu minwe. Izo nkuru nyene zivuga ko igituma umuhari Forebu wa Hussein Rajabu ari wo wari wahisemwo gushigikirwa ari ukubera werekana inzira itomoye yo kubogora igihugu hadatikiye inganda. Ivyo navyo rero vyashimangirwa n'amashusho video y'inama ya Forebu Hussein Rajabu yakoranye mu makungu aho yakoranye mu makungu aho Hussein Rajabu yaboneka yicaranye n'abajenero bashika 10 bahurikiye muri Cercle des Généraux hamwe ndetse n'izindi ndongozi zikomeye za CNDD-FDD basanzwe bafise ijambo rikomeye mu gihugu. Akabirya iyo nama ikaba kandi yabereye mu Burundi. Ibikorwa bimwe ngo vyabereye mu ntara ya Cibitoke, ibindi bibera mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru avugwa kandi ko mu mugwi udasanzwe wagenwa n'amakungu wakurikiranye iyo nama ikibirariraho teleconference baribonera uko abafise ijambo rya nyuma mu gihugu bayitavye. Mu kwemeza amakungu ko vyose biteguye neza, iyo nama Hussein Rajabu yayijemwo yari yaraye atangaje ko azoza mu Burundi abicishije mu kinyamakuru ciwe Humura Burundi mu nkuru yo kuwa 21 kwezi kwa gatatu 2018. Ayo makuru kandi avuga ko Nkurunziza yagerageje gutangariza kugira ngo Hussein Rajabu ntahonyore ku butaka bw'u Burundi, ariko ntivyakunda kuko yinjira yakiriwe n'uwatwarwa igipolisi mu karere k'ubuseruko. Ageze mu gisagara ca Bujumbura, amakuru avuga ko Hussein Rajabu yagendeye mu miduga yarerura General Arengiyome Bunyoni. Hari kandi amakuru avuga ko Bunyoni nk'uko yama hari ivyo yari yasavye Hussein Rajabu azomuha kugira ngo abafashe muri ico gikorwa. Tuzobigaruka ko mu nkuru zacu zikurikira. Abaserukiye ibihugu rutura kw'isi, abaserukiye Afurika n'abaserukiye ASE bakurikiranye ivy'iyo nama bose barumiwe baravye ubuhinga budasanzwe ico gikorwa cakozwemo. Niyo yabaye imvo yo guha uruhusha umuhari Forebu ngo uhindura ibintu mu gihugu imbere y'uko amatora ya 2020 agera. Inkuru zidasanzwe zivuga kandi ko mu bariko barakurikirana ibibazo by'u Burundi harimwo abasarukiye igihugu c'Ubufaransa n'Ububirigi bahavuye bibira ibanga Petero Buyoya ko ivyiwe biheze, Rajabu ahawe uruhusha rwo gusubiza igihugu ku murongo. Buyoya yaciye asaba kumusabira umubonano ku barongoye uwo mugwi. Yarakiriwe nk'uwahoze arongoye Burundi. Arabaza ati none ko Rajabu afise ibihangange vyegereye Nkurunziza arinda gukoresha intambara gute kandi vyoroshe kudogondoza Nkurunziza hakaba ikiringo ibiganiro vy'amahoro hagati yabo atamaraso arinze guseseka. Arasubira ati ijewe nk'uwuzi ivy'intambara hari igihe utera wibwira ko ushika ufata ivyari ufatwa gutwara amasaha bigatwara imyaka.
ni icabona ko ibi biganiro ari byo vyamye biheza ingorane henshi ku isi gusumba gutera intambara. Yaheraheje abibutsa ibyabaye muri Iraki, Siriya, Libiya n'ahandi hatandukanye ku isi ko intambara zononye byinshi gusumba ivyo bibaza ko ngo bashaka gukiza. Rero ko ngo vyoba vyiza hakoreshejwe igitsure c'ivyo bihangange mu kugondoza Nkurunziza yemere ibiganiro. Inkuru zivuga kandi ko ico Buyoya yashaka kwari kugira ngo habaye ibiganiro hagati ya Rajabu na Nkurunziza azoce atekesha imitwe Nkurunziza ukuntu hoba ikigongwe c'ikivunga nka kimwe Rajabu yanka mu mwaka wa 2003 yarusha, maze amabi yagirizwe Nkurunziza n'abiwe ngo ntibahanwe, gutyo ngo ntibazoba bigikunze ko Buyoya ndetse n'akagwi kiwe nabo ngo bashengezwa. Uko niko ibikorwa vya Forebu vyahagaritswe. Iki cari igitsindo gikomeye Buyoya na Nkurunziza bari batsinze Rajabu. Ica kabiri, ikarata ya kabiri, Buyoya amaze kubona atsinze Rajabu mu makungu yaciye arondera uko aja kumusambura mu karere ka Yase ahitwa ko hari ibirindiro vyiwe. Buyoya yarasavye umubonano w'ibanga kwa John Pombe Magufuli watwara Tanzania. Agezeyo Buyoya yamubwiye ko hari amakuru y'ibanga afise yemeza ko mu gihugu ciwe hariko harategurirwa ikiroberi gishaka gutembagaza icuti yiwe Nkurunziza, kandi hari abategetsi bo hejuru mu mugambwe SSM bafasha uwo muhari mw'ibanga. Niho rero Buyoya yamurangurira ibibanza biberamwo ibikorwa vya Forebu. Buyoya abwira Magufuli ko abo bategetsi bo mu mugambwe wiwe SSM aribo bariko batuma Uburundi budatekana kuko ngo hari inyungu baronderayo. Amakuru kandi avuga ko Magufuli yatohoje asanga nivyo harashavura bikomeye cane kugeza aho yagirije abo bategetsi ko bahemukiye igihugu. Abo bategetsi ba Tanzania baserukiwe na Jakaya Mrisho Kikwete baregereye Magufuli baramwereka ko umugambwe SSM atari bwo bwa mbere ufashije mu bibazo by'Uburundi, bitaye ko umugambwe SNDD ariko aribo bawureze bazi ivyabo ku burebure, ariko Magufuli ntiyabinyuzwe kuko ngo Nkurunziza yari yaramusiguriye ububi bwa Rajabu igihe bahurira Ingara, nayo Magufuli akaba kandi atigeze amenya ibibazo by'Uburundi kuva kera kuko muri Chama cha Mapinduzi atamye mu ndongozi zawo. Ico gihe Magufuli yaciye afata ingingo ko Hussein Rajabu apfungwa icamaso kugira ngo ntihagire igikorwa na kimwe asubira gukora, kandi aho hose hari ibikorwa by'umuharisi Forebu ngo hugarwa burundu. Vyavugwa ko umuhari Forebu wari ugizwe n'impande ebyiri, bamwe bari abari mu Burundi mu nzego z'umutekano nko kwivuna abansi, abandi abari hanze y'igihugu. Iki cari ikimenyetso ca kabiri gikomeye Buyoya na Nkurunziza bari bahejeje gutsinda Hussein Rajabu. Mu guhimbaza iyo tsinzi, Petero Buyoya yararungikiye ubutumwa Hussein Rajabu bwo kumukora kwitama. Yamubwiye ko vy'ukuri yamurondeye incuro nyinshi kugira ngo amugandagure kuva akiri ku rugamba, aramubura kuko ngo yari afise inshuti nyinshi hirya no hino ku isi. Mugabo nawe ariwe Buyoya nyene ngo bivanye n'inshuti afise zikomeye ku isi, Rajabu atoshobora kumufata ngo amushire imbere y'ubutungane keretse amugandaguye. Ukwivyukiranya kwa Rajabu. Ica mbere, hamaze gusohoka ingingo ivuga ko ivy'urugamba rwa gisirikare amakungu atakibishigikiye, ahubwo
hakwiye kuba ibiganiro. Abari bagize inama mpanuzwajambo ya Forebu bahanuye Rajabu ko yokoresha umukenyuro wa kabiri, aho ni inyuma y'aho indongozi za Chama cha Mapinduzi zikoze ibishoboka byose Rajabu agasubira kuronka umwidegembyo muri Tanzania. Tubibutse ko Sylvestre Ndayizeye bita Abdallah ariwe asa n'uwahemukiwe bikomeye na Nkurunziza, kuko ijambo rya Abdallah ari ryo ryashimangiye ko umuhari David wo kwizera Nkurunziza. Hari inkuru zivuga kandi ko Nkurunziza yivye Abdallah amafaranga agera ku miliyaridi zine akiri ku buramatari wa Karusi, amuhenze ko ngo hari umugambi bashaka gukorana. Tubibutse kandi ko Nkurunziza yigeze gushaka kugandagura Abdallah amuhora Rajabu aramutabara. Ibi byose Abdallah yabibitse ku mutima. Mwibuke kandi ko hari inkuru yavuga ko Rajabu yari yasabye Abdallah kwiyegereza Nkurunziza kugira umunsi azomukenera ntibazomugore kumwegera. Ngiryo rero isango rirageze, integuro y'amatora ya 2020 iratanguye. Hussein Rajabu yaciye agabura abaforebu bari mu Burundi mu migwi ibiri. Umugwi w'ibihangange bimwe bigize Cercle de Généraux uja ukwawo, nayo abandi banyepolitike barongowe na Abdallah baja ukwabo. Ico gihe rero hariho havugwa ivy'umukandida wa CNDD-FDD, aho Nkurunziza yategekanya gutanga Pascal Nyabenda akaba umukuru w'igihugu, nawe agaca umushikiranganje wa mbere, akabifatanya no kuba imboneza y'amahoro mu mugambwe. Bivuze ko Nkurunziza yari kuba atwara leta, umukuru w'igihugu atajambo afise, akongera kandi agatwara umugambwe nk'imboneza abandi bari munsi yiwe. Gutyo wa mugambi wiwe wo gutwara igihugu n'umugambwe ukaba urakunze. Akazi ka mbere kakozwe na Abdallah yibiye ibanga Nkurunziza ko hari amakuru afise y'abagenero bagira ngo bagumuke bashaka kugarukana Hussein Rajabu mu gihugu, kandi ngo baca bamusubiza uburongozi bw'umugambwe, nawe Nkurunziza akaguma ari imboneza y'amahoro, mugabo atwarwa n'umukuru w'umugambwe. Abdallah yamubwiye ko azoba ari uruhendo, kuko Hussein Rajabu asubiranye umugambwe, Nkurunziza azoca apfungwa canke akicwa. Abdallah arasubira amwibira irindi banga ko Rajabu amakungu yamusabye gusambura Forebu, ahubwo akiga uko agiranira amasezerano na Nkurunziza. Nkurunziza yumva ubwoba, abwira Abdallah ko nubwo Rajabu atokoresha inzira y'intambara, ariko akaba ashigikiwe n'ibihangange gushikira igihugu vyomworohera. Abdallah yahumurije Nkurunziza ko yamaze kuvugana n'abatwara akambi ya gisirikare na gipolisi mu gihugu cose, ababwira ko hari umugwi w'intwazangabo z'ipeti rya generali bagira bagumuke ko nibashigikira umukuru w'igihugu mu kubata muri yompi ibibanza n'amapeti izo ntwazangabo zari zifise, aribo bazoca babihabwa. Inkuru zivuga kandi ko Abdallah yasavye Nkurunziza kutagira ikintu na kimwe yemera, kuko igihugu gipanze nabo abazofatwa atavyo kubapfunga nk'ivyabaye muri 2015, ahubwo ari ukubacisha ku buhomba. Amakuru twaronse avuga kandi ko Nkurunziza amaze kumva ko Abdallah yamupangiye akarere, akanyarigabo kaciye kagaruka, atangura gutera ubwoba abategetsi mu manama, avuga ko hariho abashaka guhemuka nka bamwe ba 2015. Avuga kandi ko Imana yabamweretse, abasaba kwisubirako,
amazi atararenga inkombe. Hari intumwa z'amakungu zaje guhanura Nkurunziza irya nyuma kugira yemere ibiganiro, arabarahira ko ata biganiro agirana n'umunyororo yatorotse, ahubwo akwiye ngo kugarukanwa akamara igihano ciwe. Amakuru yashikiye umutambukanyi wa Nkurunziza Denise Bucumi amaze kumva ibishobora gushikira umugabo wiwe atemeye ivyo asabwa, yahitanye imfura yabo Kelly bagenda gutakambira umukuru w'igihugu Nkurunziza kugira yemere ibiganiro ibara ritararwa. Inkuru zivuga kandi ko Nkurunziza yumvise ivyo umukenyezi wiwe n'imfura yabo bamubwiye, yaciye yaduka aratwenga rwose, avugana agahemo ko Rajabu vyamugoye hageze aho yikora ku bakenyezi n'abana kugira ngo bamucire inzira. Denise n'umuhungu wiwe bobo bari bafise amakuru nyayo ko ibihangange vyiteguye gutura hasi Nkurunziza niyanka ivyo bamusaba. Nkurunziza yabwiye umukenyezi wiwe ko ahagaze rugabo, ahubwo ngo hariho abo Imana igira igosore. Denise Bucumi amaze kubona umugabo wiwe yiteguriye guhangana, yaciye asaba uruhusha rwo guhungisha abana bakava mu gihugu kugira ngo umuryango ntugwe mu mporero, kuko yarabona ko ibigiye kuba bitoroshe. Hussein Rajabu yarabwiye ababijejwe ko boreka Denise n'abana bakagenda, kuko mu masezerano bafitaniye kirazira ko mu njyane zabo bavangamwo imiryango. Ariko kandi urwo rugendo rwabo rw'ibanga kugira ngo ntibice ivutu abandi Barundi. Ni gutyo urugendo rwa Denise n'abana rwabaye. Mw'ijoro habanje kwirukanwa abakozi bose bo ku kibuga c'indege, hasigara abategetsi bo hejuru kugira ngo ntihagire ababona ibibaye. Kubera vyari mu bihe vy'ikiza ca coronavirus, hakwiragijwe ibihuha ko Denise Bucumi agiye kwivuza corona mu gihugu ca Kenya, ariko kandi ntivyatahuritse ukuntu ujana n'abana kandi baherekejwe n'imodoka 7 kugira ikigufwa gikomezwe. Ibinyamakuru vyo muri Kenya vyaciye vyemeza ko Denise yagezeyo aremvye cane. Ntivyatevye kandi Nkurunziza yaratumye ko vya bihangange barongowe na General Evariste Ndayishimiye aramutswa Burundi uwo munsi. Nkurunziza arababaza ico bipfuza, ntibamutembeje. Neva niwe yishuye amubwira yuko bipfuza ko Mutama agaruka mu gihugu agasubizwa umugambwe kandi ari we azoba akuriye bose. Nkurunziza arinanura abacira amate mu maso, ababwira ko ari intashima kubona bubahuka kumuhemukira kandi ataco atabahaye. Amakuru adasanzwe avuga kandi ko Nkurunziza maze kubavuma ayo mate baciye bamera nk'abariye amavubi. Abudara yaciye atuma ko inama yihuta y'abarongoye imbonerakure mu gihugu cose bahurira i Bujumbura, ababwira ko hagire habe ikintu kidasanzwe mu gihugu. Kubw'ivyo ngo ntihagire n'umwe hazokwikazakaza agire ico akoze. Bimaze kumenyekana ko Nkurunziza yanse inzira y'ibiganiro, haremejwe ingingo yo gukoresha ubundi buhinga ariko atari intambara. Amasoko yacu avuga kandi ko umwe mu bo Nkurunziza yari yizeye cane ari we yamuhaye isumu yavuye mu gihugu ca Tanzania. Binoganurwa ko uwo muntu yoba ari Abudara. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko Nkurunziza yahawe iyo sumu mu mazi yo kunywa imisi 2 imbere yuko imukubiranya ari Ingozi mu vy'inkino za volleyball. Amaze kujanwa mu bitaro vy'Ikarusi, abaganga bose barirukanywe kugira ngo
ntihagire uwubona ko atariko aravugwa canke ngo abone ibiriko biraba. Tade Ndikumana yari umushikiranganji w'amagara y'abantu niwe yari yashinzwe igikorwa co kumukurikirana gushika ku munota wa nyuma. Amasoko yacu avuga kandi ko vya bihangange byose byahavuye bihurira i Karusi kugira ngo babwire Nkurunziza akari ku mutima wabo bari bamaranye igihe kirekire. Ayo makuru y'ibanga nyene havuga ko umukenyezi wiwe Denise yaje kumusezera azanywe n'indege ya akajugujugu helikopteri, ariko kandi yavuzwe ko iyo ndege yari izanye abaganga bakurikirana Nkurunziza. Ivya Nkurunziza ntivyarenze aho. Uwa kabiri, aya makuru y'ibanga havuga ko ubutegetsi bwa Tanzania bumaze kumenya ko Buyoya ari we yashatse kubacanishamwo mu kugumura umukuru w'igihugu Magufuli, haciye hafatwa ingingo ko Buyoya abaye umwasi w'igihugu kandi ategerezwa guhirwa bukware aho ari hose. Buyoya amaze kumva ko Nkurunziza apfuye yabwiye abamwegereye ko Rajabu yamaze kuba igikoko amaraso agira ameneke. Mu Burundi harasomwe urubanza rw'ikibirirako ko Petero Buyoya yagiriwe n'icaha co gutegura no gushira mu ngiro itembagazwa ry'ubutegetsi n'ubwicanyi bwakorewe inzego muri 1993. Ubwo nyene ubumwe bwa Afurika buca busaba Buyoya gutanga imihoho. Gutangishwa imihoho mu bumwe bwa Afurika kwari ukugira ngo Buyoya ahigwe nk'uwigenga atagwego na rumwe yegukira. Makuru yo kwizera avuga ko abasirikare rutumwa ko badasanzwe ba Tanzania bagiye guhiga Buyoya mu gihugu ca Mali baramubura. Buyoya amaze kubimenya aca atuma ko ikinyamakuru n'amaradiyo kugira ngo avuge ibigira bimubeko, ariko za nshuti ziwe zo muri vya bihugu vya Buraya zamuhanuye kudacira amate hasi kuko vyohava ngo bikwega ingorane nyinshi mu migenderanire y'igihugu bimwe bimwe kw'isi, ahubwo ko bomuhanura guhungira mu Bufaransa. Umwe mu bari begereye cane Buyoya niwe yariye akarahuze na Rajabu ko Buyoya agira ahungire mu Bufaransa nk'igihugu camye kimufasha mu marorerwa yakoze mu Burundi. Amakuru avuga ko uwo muntu ari we yakoze ibishoboka byose guhunga kwa Buyoya kugarukira mu nzira. Amakuru kandi avuga ko bivanye n'uko Buyoya yatowe uko umugambi wo kubogora igihugu wari wo kugenda, hari byinshi byaciye bihindagurika, ariko kandi ibiriko biraba uwo munsi ni zimwe mu ngaruka z'ibyo bihindagurika. Ibyo tuzobibayagira mu nkuru zacu zo hanyuma zikurikira. Reka rero dushimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri iyi saha. Tubaye dusozereye ngaha, turaza gusubira n'ubundi makuru araza kubagiza uko n'amakuru muba mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cane muri Rudende ya Isange TV. Isheni ibiriko irabashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabashimire rero amakuru yacu y'aka kanya, reka tuyasozereye ngaha, n'ubundi turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.